amakuru atandukanye kuri Omega Radio. Ni kuri wedi3 akaburungu Radio King akaburungu com akarunga kitse radio akarunga kitse Omega akarunga ryamye radio. Reka ndabaramutse inshuti bagenzi bigano bya Omega Radio ndabanikaze murano makuru mu rurimi rw'ikirundi mugiye gushikizwa na jewe Ndayizeye Sygisbert. Ingingo nkuru zigizano makuru. Kugira amahoro y'umutima ngo ni kimwe mu bintu bigaragaza ko umuntu abayeho neza. Ibi bikabivugwa na bamwe mu banyagihugu baganiriye na Munezero Jori Fabiola. Igice ca nyuma ciganwa mpimbazamana ry'abaririmbyi giswe Ebenezer ritunganywa n'umugwi Faraja Group ryarayisozerewe ahagashimwe k'amafaranga umuriyoni w'amarundi katahukanye umugwi w'abaririmbyi w'ishengero Emmanuel Kigobe bakazoca bakorerwa n'indirimbo 10. Mediatrice niyo mungere yari yakubitiye araza kwitubwira. Amazina y'amatazirano ngo simabi kuko keshi yerekana ico umuntu ari nkuko bivugwa n'uwaganiriye na mugenzi wacu Mediatrice niyo mungere. Ngo kwikukira no kuronka umwidegemvyo ukwiriye ivyo bigasobanura ko Burundi bwikukiye ngo ariko naho bwikukiye abarundi ntibarikukira bivugwa na bamwe mu baganiriye na mugenzi wacu Jori Fabiola Munezero muri iyi minsi yo kwitegurira guhimbaza umunsi mukuru wo kwikukira ku Burundi. Sayo gusa turaza kubabwirana yavugwa hanze nko ku mugabane wa Amerika, Uburayi na Aziya. Ndakwibutse yuko aya makuru uyakurikirana kuri wedi3 akaburungu Radio King akaburungu.com akaronga kitse radio akaronga kitse Omega akaronga ryamye radio akaronga ryamye rimwe. Sygisbert Ndayizeye akajengiye kuyagushikiriza mu kanya idonido ryayo. Ushobora kuba uri umukozi w'Imana utegura ibikorane vyawe. Ushobora kandi kuba uri umuririmbyi ufise ibiteramo wifuza gushira habona. Ushobora kandi kuba uri umunyengabire wifuza kumenyekanisha amareresi n'ibindi uri kurakora. Omega Radio irabigufashamo. Wifuza kumenya ingene wobikora? Twandikire ku nimero 71 390 294 canke 76 565 ubusa 81 tukumenyeshe uko bikora. Omega Radio, yes araza vuba. Omega Radio, Jesus is coming back soon. Igice ca nyuma ciganwa mpimbazamana ry'abaririmbyi giswe Ebenezer ritunganywa n'umugwi Faraja Group ryarayisozerewe ahagashimwe k'amafaranga umuriyoni w'amarundi katahukanye umugwi w'abaririmbyi w'ishengero Emmanuel Kigobe bakazoca bakorerwa n'indirimbo 10. Mediatrice niyo mungere niyo yarari reka bitubwire. Ejo ni igice ca nyuma ciganwa Ebenezer Award ryatunganijwe n'umugwi wa Faraja Group ryarangira. Iryo higanwa rikaba ryatunganijwe mu ntumbero yo guteza imbere abaririmbyi b'indirimbo mbazamana baba baririmba ku giti cabo ndetse n'abaririmbira mu migwi ariyo makorale. Mu migwi 15 yashoboye gushika mu gice ca nyuma ariyo final 3 muri niyo yashoboye gutwara ubushimwe bwari butegekanijwe. Umugwi wa mbere ukaba wari wabaye korale himbaza wo mwishengero rya Emmanuel Kigobe. Uyo nawo ukaba waronse umuriyoni w'amafaranga y'amarundi n'igikombe kandi ukaba uzokorerwa indirimbo 10 audio na video. Nayo wa kabiri ukaba wabaye korale El Shaddai nawo ukaba waronse ibihumbi 600 n'indirimbo 4. Umugwi wa gatatu ukaba wabaye Lahailoy nawo ukaba waronse ibihumbi 400 kandi ukaba uzokorerwa n'indirimbo 1. Pastor Bukene Diodone akaba yaserukiye mu guhimbaza wabaye wa mbere aragaragaza umunezero bafise muri aya majambo. Twe turanezerewe cyane kandi turashima Imana idukoreye ibi zari indoto zacu ko mu bukozi bwacu twokora ikintu kikagenda neza. Twari twaseze Imana yadushoboza kandi turakoresha n'inguvu kugira ngo uburimbyi bwacu bugende neza. Turabishimira Imana ko ibidukoreye ikaba iduhaye iki kibanza. Aranatubwira kandi n'umukenyuro bakoresheje n'ubu Pasteur Bukene Diodone. Icyatumye kumbure dutera intambuko tukaririmba kurusha abandi umukenyuro twebwe dushiramwo dufata umwanya wo gusenga Imana. Ico ni cyambere. Ikigira kabiri naco twebwe indirimbo zacu turasoma Bibiliya y'ijambo ry'Imana. Uwo niwo mukenyuro w'indirimbo zacu zatumye uno munsi
Imana ituje imbere tugatahukana iki gikombe. Ubundi mukenyero ugira kabiri ni kubujanye n'ubuhinga. Twebwe mu kuririmba kwigisha abaririmbyi tubabwira kuririmba batuje, kudashika imbere ya public ngo bajugumire. Hanyuma ikindi bumvirizanye, umuririmbyi wese yumvirize mugenzi we, ntaririmbe ku bintu byo gusaragurika cyane. Abamezisye bumviriza abariko baririmba amajwi, bumve ko harmoni musicale n'amajwi bijana. Umwe ashatse kurusha uwundi tumuhanura kuca agabanye kugira bikunde ibintu byose bigende neza. Nako gakenyuro dukoresha kandi dushimira Imana ko ku ruhande rwa jiri ku majwi byagenze neza kandi cyari ikintu cyacu tukama dushimira Imana ko ikidufashamo. Akaba yarangije ahamnura abaririmbyi bazokwitaba n'ayandi mahiganwa ko icambere bakwiye kugira gikuru ari kumenya neza bakubahiriza ico abarongoye ayo mahiganwa baba babasavye. Ku munsi w'Imana twari turangije igenekerezo rya 9 kwezi kwa gatandatu niho himbazwa umunsi mukuru kumererwa neza. Mugenzi wacu Munezero Juri Fabiora akaba yaganiriye na bene gihugu mu gisagara ca Bujumbura baramubwira ico bita ukumererwa neza, aho bavuga yuko kugira amahoro mu mutima ari kimwe mu cyo kwerekana yuko abantu bamerewe neza. Juri Fabiora Munezero nk'uko bivugwa na Baraka, umwe mu basore twaganiriye, agira ati kugira umuntu abeho neza nuko aba afise umwete wo gukora akaba afise kandi n'akazi. Ikintu cya mbere kugira ngo umuntu abeho neza nuko aba afise umwete wo gukora akazi, afise n'akazi kugira ngo arose umusaruro yigire neza mu buzima bwiwe. Kugira neza nka kujya dufate maze kuronka kanoti, maze kanoti kariko kambere ama ukiteza imbere mu buzima, gukora nk'ama projet dufate nkaje no gukora ama projet nkakaza abajene benshi. Nayo Beriwe akaba atabibona uko, ahubwo kuri we agira ati umuntu kugira abeho neza nuko aba afise amahoro yo mu mutima. Kukua hivyo ni kama wewe peke kwanza ujipatia amani. Ujipatia amani mwili wako, hapo kwanza unakuwa kuishi vizuri. Kitu cha kwanza wewe peke malgré moyen financier mais kwako unakuwa unaishi kwanza vizuri ndani mwako mroho yako kwa ajili ya zile conditions ndogo ndio zinakutuma unasema naishi vibaya ndani mwako utakuwa unasema naishi vibaya sana. Hapana, unasema mimi naishi mbaya vizuri ni kujipatia amani, ukilala vizuri, pata vile vidogo wa kukula, siku inasogea hapo unakuwa naishi vizuri. Nayo kuboba bibaza ko kubaho neza ari ukugira ibintu byinshi hama akabisesagura. Baraka agira ati kubaho neza si gusesagura, nukuraba kuntu ukoresha ibintu byawe neza nyene apara gusesagura. Nimba ufata nk'utwo tucupa tubiri nazo tubrochette nka tubiri ni sawa na kimwe ufise ibiye ibyo ntibimara amahera. Tukaba tworangiza tubamenyesha ko amahoro ari ikintu ngirakamaro mu buzima bw'umuntu, yaba ku mutunzi canke ku mukene akeneye kubaho neza. Amazina y'amatazirano ngo si mabi kuko kenshi yerekana ico umuntu ari, nk'uko bivugwa n'uwaganiriye na mugenzi wacu Mediatrice niyo mwongere, uwakaba asanzwe afise umwuga wo gucapa akitazira Riche d'amour, mu gihe kera ingeso mbi yo kugwana yatumye mutazira Scorpion. Mediatrice niyo mwongere, ugwaruka rutari ruke rurakunze kwitazira amatazirano ariyo masurno mu rurimi rw'igishitsi. Ivyo bikagaragara cane mu bakora imiziki, ugucapa n'ibindi. Ngo ariko nubwo biriko rero ayo matazirano abayita kanshi baba bayita bivanye nuko baba bameze, mu yandi majambo ubitahuye. Ibi bikabivugwa na Ndayishimiye César, benshi bazi ku izina rya Riche d'amour. Kuri ayo masirino rero kenshi mu baskuti babwira ibya bintu byo kwita toteme, kumenya bakagobwa ati hariyo bamwe babita ba scorpion, hariyo babita ba serpent, ibintu mwe n'ivyo. Ni kubera iki? Ni kubera bamenya karaktere y'umuntu. Nka jewe kenshi bamwita Riche d'amour, ariko la fois passe banyita scorpion. Musanze vreno ibujumbura baje scorpion bacha bamenya ko ari jewe mu bantu baba artiste. Scorpion murayizi ni igikoko kimeze nk'igitanguriko, umuntu akiravya mubona ko ari igitanguriko, ariko kikuriye kifise ubumara bwinshi, uravyumva? Kandi kikuriye ni kikurira imbere mu maso, kikurira inyuma. Uracumva ico kintu? Savedi kirashaka gukujya kikaca kiguma cicaye. Uvate n'iki kintu candi, ariko kuva no gutahura ugatahura bati emma bwa bundi je ndi scorpion. C'est vrai, je mfise caractère ya scorpion. Hari abantu bafise caractère y'uruvuruvu, ukavuga ati umuntu yihindukiza mu ijambo, no musa avuga ibi ejo kavuga ibi we baca mu izina ry'uruvuruvu. Rero amasirino rero iyo umuntu ariko arahamagara amasirino ni kintu bumwe maze kwibona, sincere ukavuga
ati ikintu nakibonye ko jemeze gutya kandi ikintu umuntu icyo yisi izina nuko bamaze kwitahura uwariwe ariko sinavuga ngo ko bose baba bamaze kwitahura benshi bati ujya yitwa JB naje nitwa JK umva ntavyuzi kandi ngo jya nitwa K ntuzi icyo uvuze ariko kubera yumvise ibintu babivuze ukaje usanga nawe bafata ngo nitwa Lion umva ntumenye ibyari ibyo byurimwo aho ukasanga wisi ico kintu j'étais très méchant nari mu méchant sana gute ça veut dire nta blague naringira kandi n'umuntu akunda kugwana cyane nje gukina basket sinava ngaho tutagwana unsinze tutegeza gushwana canke tuko turakera nkabona kwanza ubishinga umuntu nategeza kukubita inkokora kwanza basukicara hanze ça veut dire ça fait partie de ma vie. OK, nari petit voleur muri caisse ça veut dire urabona kese ko bigoye gukuramo amafaranga ariko general yakurayo uravyumva ça veut dire urashobora kuba tubana mu nzu ariko nkagutwara amafaranga muri kese hanyuma ngaca mfata maze gukura twa dufaranga muri kese ngaca ndondera nka muya y'inkoko ngaca nshirayo hari indani kugira ni wabomore kese usange ko hari mwa muya y'inkoko gavuga ati ko ari birozi. Donc c'est pas faux, c'est très malin, c'est riche, c'est Scorpion qui a fait ça. Ni kintu kiri ngaho nyine ari kutombesha kumenya ko cakoze ico kintu ariko igihe nitahuye ushira pembeni Imana igakora igitangaza cyayo. César Ndayishimiye arabandanya atwiganira iciza n'ikibi cyo kwitazira ayo mazina bivana n'umuntu. Ikiza ca sino ukora ibintu vyiza isino yawe iraba nziza, ukora ibintu bibi sino yawe iraba mbi. Rero sino ituma uba populaire mu bintu vyiza, ituma uba populaire mu bintu bibi. Rero abantu bose hariyo n'amasino mabi ati Scorpion n'umumesha n'umusuma ariyica kwa nico novuga yuko kuri izina ryiza iyo sino nziza iza kubera ibintu wakoze byiza canke ibintu bibi wakoze nk'uko bavuga umwicanyi babazi uwo muntu ko ari umwicanyi. Akaba yarangije ahamagarira abo bose bafise ayo matazirano kuraba neza igituma nyamukuru biyise gutyo ngo nibisanga icayi batumye ari ciza babandanye ngo niyo basanga naho atari ciza bahinduke. Ngo kwikukira no kuronka umwidegembyo kwiriye ibyo bigasobanura ko Burundi bwikukiye ariko ngo naho bwikukiye abarundi ntibarikukira bivugwa na bamwe mu baganira na mugenzi wacu Jori Fabiola Munezero muri iyi misi yo kwitegurira guhimbaza umunsi mukuru wo kwikukira ku Burundi. Mu gihe abarundi batari bake barindiranye igishika umunsi mukuru wo kwikukira ku Burundi, Kariste amenyesha ko kwikukira ari ukuronka umwidegembyo kwiriye kubw'ivyo ngo Burundi nibwo bwikukiye ariko abantu bamwe bakaba batikukiye. Ivyo akaba yabivuze yisunze imiryango imwe ngo umuntu iyo atashe nk'isaha 3 z'ijoro ngo harabicuka kibi. Kariste: Independance c'est vrai no kwikukira ariko hariho difference. Abona tuvuze kwikukira si bose bikukiye. Il est vrai dushobora kuvuga Burundi bwarikukiye, u Rwanda, Congo, presque pays zose zarikukiye. Ariko abantu ntibikukiye bose. Par exemple hari ingo umwana afite droit yo kwitahira isahari yose. Kuri uwo aravuga ko independance iri vraiment libre. Hariho n'abandi independance wabo ebana ari cuka. Premièrement bishitse agatanga 21h kuri uwo munsi biba ari kibazo. Est-ce que kuri uwo hariyo independance? No mu gihugu ntibabazibire hose. Independance n'umuntu ko agira liberté totale kuri we muri famille ariko vraiment ça mentir igihugu cyarikukiye. Ariko mu mafamille si bose bikuki. Kwikukira ni liberté totale. Uyu musore azwi ku izina rya Musa kuri we aremeza kwijana yikukiye akabisigura muri aya majambo akagira ko agira n'icyo avuze ku itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi. Jena arikukiye je ndibuka nkiri muto barangurira impuzu ico nshatse naragisaba muguba hongeze muri umwanya kuvuga ko nikukiye ndi umuntu ndirihira inzu ndiyambika ndigaburira aho nje bisigura ko nikukiye. Itariki imwe yo kwindwi yo kwikukira ndayifata kari nk'umunsi special ko yitwebwe koko n'umunsi abarundi twavuye mu gacinyizo niho ko yuko nanje ndafadikanya n'abandi kugira tuwehembaza. Tukarangiza tubamenyesha ko hasigaye iminsi 200 kugira ngo duhimbaze uwo munsi mukuru.
Omega Radio amakuru muri mwigikirundi mukamwe kumashikizwa na jewe Ndayizeye Sygisbert mukayakurikana kuri wistatu akaburungu Radio King akaburungu.com akaronga kitse radio akaronga kitse Omega akaronga kajyamye radio akaronga kajyamye rimwe mukanya ayavugwa mu makungu. Amakuru yacu yo makungu tuyahere mu yavugwa ku mugabane wa Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo igiti cyo mu bwoko bwa shene cyatewe imbere y'ikirimba cy'umukuru w'iyo leta nicashoboye gukura. Ico giti kaba cari cyatanzwe nk'ishishiro canke akaganuke k'umukuru w'igihugu c'u Faransa mu kwezi kwa kane k'umwaka w'2018 mu ntumbero yo kugaragaza ubumwe bwari hagati y'abanyecubahiro babiri Emmanuel Macron arongoye igihugu c'u Faransa na Donald Trump umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko biboneka ku isanamu iri ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye. Aba bagabo bombi bariko batera kino giti. Kuya abantu bivugira rero bati iki giti ni cari gukura ngo kuko kuva gitegwa imigenderanire y'aba bakuru b'ibihugu babiri atakigenda. Ingemo y'iki giti ikaba yari yakuwe mu ishamba riri mu buraruko bw'u Faransa ahaguye abasirikare b'abanyamerika barenga 2000 mu gihe c'indwano nini canke Grande Guerre. Ubu naho twabwire ayavugwa ku mugabane wa Aziya, duhere muri Sri Lanka. Icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'Ubuhindi Narendra Modi yarayagendeye rimwe mu mashengero ya Katolika yo mu gihugu ca Sri Lanka aherutse kugirwa ko ibitero by'iterabwoba mu kwezi kwa kane k'umwaka hari ku munsi wa Pasika. Uru rugendo akaba yarugize muri iryo shengero mu gihe yari mu nzira agana umukuru w'igihugu ca Sri Lanka Maithripala Sirisena aho yari yasasiwe igitambara gitukura canke tapi rouge no kwakirwa n'urugendo rwa gisirikare. Mu ijambo ry'ihumure yanditse ku rubuga rwiwe ngurukana bumenyi rwa Twitter agira ati fise ibyizigiro ko igihugu ca Sri Lanka kizosubira guhaguruka. Ibikorwa by'iterabwoba ntibishobora kunesha umutima w'abanye Sri Lanka. Igihugu c'Ubuhindi kirifadikanije n'abanyagihugu bo muri Sri Lanka. Ishengero Saint Anthony rikaba ariryo ryatewe iteka ryo kugenderwa n'umushikiranganje wa mbere w'igihugu c'Ubuhindi. Ubuhindi. Mu gihugu c'Ubuhindi abagabo batandatu baragirizwa ifatwa ku nguvu ry'akigeme gato aho bose bashobora gucirirwa urubanza rwo gupfungwa umunyororo wo guherayo. Abagabo bari mu bwoko bw'abahindu inyuma yo gufata ku nguvu kano kigeme ko mu idini ya Islam bakabaciye bakica nkuko bishikirizwa na Mubin Faruki umukuru wa sentare nkuru y'Pathankot muri Punjab mu buraruko bw'Ubuhindi. Akamenyesha ko kiretse ko bashobora gucirirwa urubanza rwo guherayo ngo bashobora gucirwa n'urubanza rwo gupfa. Amakuru yo hanze tuyarangirize ku mugabane wa Burayi mu Burusiya. Kuri wa mbere ibinyamakuru bitatu nivyo byagiye hamwe mu ntumbero yo gushikira umenyesha makuru mu Rusiya mu by'amatohoza apfunzwe yagirizwa urudandazwa rw'ibiyayuramutwe. Ivyagirizo yita iremenanya canke akadodoberezo katagira ivyemezo ndetse gateye isoni. Ndi canke turi Iva Gorunov aya akaba ariyo majambo yanditswe n'ibi binyamakuru bitatu bikomeye mu Burusiya ari byo Kommersant, Vedomosti na RBK. Igipolisi c'Uburusiya kikaba cagiriza umenyesha makuru yigenga Ivan Gorunov w'ikinyamakuru ngurukana bumenyi rurangiranwa Meduza ko yagerageje kugurisha ibiyayuramutwe byinshi byo mu bwoko bwa kokayine na mefedrone. Ibirego bihakanwa n'umushingwamanza w'umenyesha makuru akanatanga n'ibyemezo. Chuti bagenzi ibiganiro bya Omega Radio na cyane mwebwe mwese mariko murakurikana ano makuru muri w'ikirundi. Reka amakuru yacu ino munsi arangirire ngaha ndakwibutsa yuko Sygisbert Ndayizeye agena guteguriye ndayagushikiriza ariko hagati aho dushimire mugenzi wacu niyo mungere mediatrice na Munezero Jolie Fabiola badufashe kuyatohoza naho ubutaha Imana bahezagire. Amakuru atandukanye kuri Omega Radio.
ni kuri www radio king com akarunga kitse radio akarunga kitse omega akaronka ryamye radio